Yeah, of course tubivuga bikavuga yuko bamwe mu ba director abantu aba sponsors n'aba producer akenshi basaba abakobwa ko babanza bakaryamana kugira babafashe ibintu byo gukina filime zabo. We ntiwo barahuye na kino kintu? Ivyo bintu birahari. Kandi bizokwamaho niba tisubirako. Yego. Kuko naje hari ahantu kenshi nkunda gusaba nyene bamfashe. Ariko uramaze guhura n'ivyo bigerageza nk'umuntu akakubwira ati banza do me something and then dukore. Nyene bibaho. Tumugaragaze kugira ino ngeso ihebe reko no muntu tumushengeze. Ninde nimba tari banga? Ega disi twari. Umushengeze ndi. None erega nk'ubu tumuvuze yo mara bati bino bintu ngiye kubiheba ntavyo nzosubira. Ubu yasimbuze ngo yuba maze kubimbwira jewe utegezwa ko yibi ariko just birabaho. Erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubwo usanga umwami nawe akoreye Imana atazobishumbusha murengera nawe meye gusiga ibya kamere kipfuza agakorekera umwami atazohabwa ingururano nubwo bipfa kwanka ibyo mwisi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko ndumva abera turi hafi gutaha Fisa amatsiko yo kubona umwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo Fisa amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzobana barutse. Wow. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, hello everywhere you are. Hope you are doing well guys. Natwe ibintu noboki ibintu ni umunyenga turashima uwahabaye uwo bitameze neza bisaba kwihangana akazirikana yuko ejo nawe bizogenda neza Imana ikamwibuka kugira ngo ntawe uhora ababaye byanka byakundi bihe bibi umuntu arabirenga ejo akaba mu bihe byiza. Ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriyo Leonce Desa, the son of God, Dr. of Love aka Diko. Inyuma ya kamera nicanye n'umuhungu yitwa Israel nawe nyene bona yuko ari karimenyereza guhereza ama image utobona andi hantu na hamwe n'ikiganiro ngiye gukora Dagitore umutipe yitwa Davi aka Lava Boy, Dagitore Jamal Kevin creator canke director mu masoro ariko yakora amateka ariko kandi Dagitore na Alo the CEO nakira Sandra Kanyange umukobwa nayo kasiga yasa neza by the way. Basore murambonera uno mwana ko Sandra umeze neza? Yemeze neza. Garagaza uvuge cyane gutwi kumwe kwazivye. Giye twarukana ntabwo wasuka. Bujumbura yagushitse neza Tanganyika urayoga amazi arakuyoboka. Ntabwo Tanganyika iri muhiri wacu. Iri muhiri wacu? Abivuze ko mufite Tanganyika muhira. Mufise indege mu mutuga. Tanganyika irinzi kwigwa muhira wacumenga ni nkaho wobona indege iri mu mutuga. Ya indege ntiyo kwigwa mu mutuga. Cyangwa wibera hajya hagufinyana kuri beach. Kweli. Yeah. So ni Sandra twari tumaze gukora nuravyibuka. Usa n'umuntu ari karashinga intahe uvuga ubuzima waciyemwo navuga intahe yawe yanafashije abantu benshi. Ariko nyuma gato ikintu navuga gisa n'igitangaje tubona wamaze kwinjira muri movie nyuma gato tukubona mu muziki turavuga ati wa mukobwa arahaturiye karabaye. Ndashaka tubanze dukubita ga flashback ku ndirimbo yitwa Amatsiko ya Muhimbare waririmbye ari nawe novuga yakwinjije neza muri game uturi imbere ko nkaga couple ka mbere na Karas hanyuma twinjire mu kiganiro neza. Erega ubutambe bwacu ntabwo ari ubwo usanga umwami
nawe akoreye Imana atazobishumbushu murengera nawe meye gusiga ibya kamere kipfuza agakorekera umwami atazohabwa ingururano nubwo bipfa kwanka ibyo mwisi byose birashira hari uwasezeranye ubugingo buraho ibimenyetso byose yaduhaye byamaze gushika nukuri ndiko ndumva abera turi hafi gutaha mfise amatsiko yo kubona uwo mwami mpora nibaza uko bizomera ngezeyo mfise amatsiko yo kubana n'abera sinzi uyu mubiri nukuri nzobana barutse. Wow. Uzi ko hari abantu bavuze ngo araza kumbabarira Alvera namwe ndabakomenti kiriya gihe hari abantu bavuze ngo wayiririmbye neza kumusumbya wowe wavyakiriye gute? Oya ntabwo nose kumva yuko wohinyanyura igikorwa ukagikora neza gusumba wakibaje canke watangiye kugikora? Oya ibyo ntibishoboka ntabwo umuntu ni nko kujya umuvyeyi umwana ntashobora gusumba umuvyeyi wiwe. Ati nyondira iracura ariko ntisumbiye ayo. Ntabwo nashobora kumusumbya. Nicaranye na Kevin natanguye ndamuvuga mu basore natahije burya tubari hagufi yanje mu bintu bya gospel nawe arafisemwe amanosyo nabonye yabikunze cyane. Kevin yagukunze. Gano mubeshe. Nkubu yotanga proposal wamwemere. Nimwe mu basore bameze neza by the way. Ati vya gukunda ntiyaragera reka kongo. Urisiye? Ndisire gute ko yokubaza? Nibajije aramutse akubajije. Nibyo bibajije. Oya aramutse akubwiye ati would you marry me niko bavuga. Ije tube tubyihoje. So twigarukire kwa Ruvera. Twari turavuga ngo ni ndimbo wakoze abantu benshi barabikunda kugeza igihe bavuga yuko abo wanayikoze neza no gusumba nyirayo. Sawa hanini tuba dushaka kugera ariko impamvu tuba twayigarutse ko nuko ari indirimbo novuga yakwinjije muri game. Ariko nyuma yaho ubu mu nyuma y'igihe gito wamaze gukora indirimbo zishika zibiri nivyo wakurikije ijya kubera yari cover umva se yiwawe. Imbere ko dapfa tugera n'ubundi kuri secteur ya movie nawe nyene winjiyemwo kubera iki Sandra guca yinjira mu muziki mu gihe menga kera ayo mateka ntayo twari tumuziko. Nyine umuntu arashobora kwipfuza ikintu akacifuza guhera kera akabura inzira ashobora kugicishamo. Hama rero uko ibihe bigenda niko ca kintu agoma aciyumviraho kigaheba kigatorerwa inzira. Rero mvuga rero yuko inyishu y'ikibazo canje yabonetse. Ubyumvire no munsi canke n'ingabere wari ufise kuva kera kuko abantu muri gospel dukunda kwakira benshi uzumva ngo baciye mu Sunday school mbati umuziki natangiye kuririmba kera niki. We bije no munsi ukuze canke nawe kera warasenze ya nimugoroba. Je cambere navuga sinavuga yuko binjemo vuba. Byanjemo guhera kera naravyiyumvamo ko nobikora ariko sai bwaronke inzira yo kubicisha. Ariko muri jewe naravyiyumvamo akenshi narakunda no kuririmba. Hanyuma rero kugeza kubera ko kuririmba n'ikintu hari abantu babarimba bazi kwigana abandi. Kugeza igihe rero novuga ufatira ikaramu ugakompoza indirimbo yiwawe bije muri uno mwaka nyene. Oya nakera namye nandiko turirimbo adutwara mu bana bakaturirimba udukorasi hari uko twita ngo nudukorasi mukaturirimba mu kumva biraryoshe. So ni Sandra nta n'imisi heze ukoze ingendo zibiri zikurikiranya wari mu Rwanda kumburaza kubitubwira neza wari wajanywe n'umuziki nyene canke wari wajanywe na film? Cambere mu Rwanda najanye na filme. Wongera usubirayo? Mu nyuma nongera ndasubirayo. Sari gira kabiri ntabwo najanye na filme najanye n'indirimbo. Wari coding yeyo canke yari collaboration ugiye? Nari ngiye gukorerayo.
nari ngiye gufata amasanamu. Amasanamu yafatiye mu Rwanda. Kweri kuja mu Rwanda? Impamvu nagiye? Nene navyisanzemo. Oya. Ako nako nemeye. Mu Rwanda urazi guhaguruka wenyene uvuye no mu Rwanda n'uburyo. Ino turafise abantu bashaka gukorera ama video meza arimo ba Kevin nagiye mvuga nabandi benshi urumva urabarenga uja gukorera mu Rwanda. Kandi mu Rwanda industry yaho ibintu byaho biriko birazimba ku rugero runini. Kubera iki wahisemo kuja gukorera ahantu hazimbye kandi atari nuko bakora neza gusumba abo ngaha nguko vateka nje gushutingira ikigali. Okay. Icyambere ubwa mbere nagiye gukora filme barantumyeko. Umuntu yarantumyeko ngenda kumufasha filme. Okay. Ya kabiri najyo indirimbo nari ngiye kwifata amasanamu kandi umuntu yari kuyafatira niyo niyaba. Rero mfana nka promotion ngo cigisha. Mufani ko umuntu? Uwo muntu nakime tufana vraiment mugira neza. Asanzwe ari umukozi w'Imana. Mwihakanye rero kugira kino kiganiro no mu mbere bazokiraba. Nubwo atawuzi. Numugira neza gusa yabukubonye kuri mavateka ndagufasha. Asanzwe nyene ashigikira abana bafise impano zo kuririmba. So movie ni ikintu kinini cyane gitwara umwanya munini. N'umuziki nawe nyene nuko. Ubona bizohava bikorohera kuyifatikanya ari bibiri. Kunyorohera je biranyorohera. Kubera kira kintu cyose gifise umwanya waco. Ku mwanya wose simba ndi muri studio kandi umwanya wose simba ndi gukina film. Mu buzima busanzwe nta cundi kintu ukora? Je. Ya. Nakimwe nkora. Bibaye ngombwa ko uhebamwa kimwe. Woheba icahe ukabandanya ikihe? Chano heba. Uganje no heba gukina film. Ariko ukaririmba. Ingabire yawe rero uramutse utazifise zose ari zo zibiri uyihigira mu kuririmba gusumba gukina movie. Ariko simbuze navyo kutabizi. By the way ufise movie wawe herutse gushira hanze yitwa gute? Yitwa Intonto. So tweko turavuga kuri movie yawe ni ikintu gitwara uburyo bwinshi uravye uguhereye mu mashooting abakinyi iki nk'umwana w'umukobwa byarakorohereye kurealiza filme yawe ukayishira hanze? Byaranyohereye cyane. Byagenze gute? Byagenze nk'uko kintu kijanye n'uburyo nyene barafashije. Umuntu yafashije abati ngerageje kuraba amavuma ze gukina urafise impano yo gukina vraiment. Nanje rero nkifashanya ndagutereye kina akamuvi kawe gatonya gashire kuri chama yawe. Kama nanje ndamushimira. Uramushimiye cyane. Umushimiye gute? Kubyo wanje namubwiye merci kubera nta kindi kintu namushimira. Imana yo nyene neza mushimira. N'umuntu w'igitsina gabo canke w'igitsina gore? Ariko bana yaje neze nimba kubibi. Sandra wazi impamvu mbona koje kino kintu nimba ibintu bihari tube tubivuga. Biravuga yuko ngo abakobwa bariko barakina movie uno munsi bafise ahantu bahuriye cyane n'igiturire gishingiye ku gitsina. Yeah, of course tubivuga bikavuga yuko bamwe mu ba director abantu aba sponsors n'aba producer akenshi basaba abakobwa ko babanza bakaryamana kugira babafashe ibintu byo gukina filme zabo. We ntiwo barahuye na kino kintu? Ivyo bintu birahari. Kandi bizokwamaho niba tisubira. Yego kuko naje hari ahantu kenshi nkunda gusaba nyene bamfashe. Muri ibi cyangwa biriya gukora kubwira ibindi bintu. Ariko uwo muntu yafashije ntaho bihuriye n'ibyo. Wewe ntiyigeze uvuga ico kintu? Oya sinigitsina gabo. N'umugore. Ariko uramaze guhura n'ivyo bigerageza nk'umuntu akakubwira ati banza do me something and then dukore. Nyene bibaho. Tumugaragaze kugira ino ngeso ihebe reko no muntu tumushengeze. Ninde nimba atari banga? Ega bashadise twaye. Umushengeze ndi. None erega nk'ubu tumuvuze yo mara bati bino bintu ngiye kubiheba ntavyo nzosubira. Ubu yasimbuze ngo yuba maze kubimbwira jewe mutegezwa ko ibi ariko just birabaho. Kuko sije ndi umwe no banda bivuze birabaho gasaba service runaka ahantu bakakubarira ati umanza gukora iki. Nubwo ataba no muri film. Nubwo ataba muri filme no mu buzima busanzwe birahari. We rero iyo bije iyo ntambaro igwana gute kumenga ntiyoroshe?
nyine bije kubera ko ntabwo ufata kijya kintu ngo kiguze n'umubiri wawe uremera ico kintu kakiheba ariko hari undi mukobwa twaganiriye arambwira ati sivyo bintu n'ubundi ku Imana iba yabiguhereye ubusa ubu nk'umuntu akubita miliyoni 5 utikora movie ukazitesha mu gafico ko ari nabo tubihera ubuntu none izo miliyoni 5 zakiriye ugakina iyo movie cyangwa ukaririmba iyo ndirimbo eske ya movie zo zifise amavuta cyangwa ya ndirimbo zo zifise amavuta ko wumva woba wayikoze kubera ikintu runaka wadandaje umubiri wiwawe urumva ko ibyo zabifise amavuta ushatse kuvuga ko bajya abantu bose bakora ibintu bikaba successful atabyaha baba babikoranye oya sinzi kono bigenda nyene ariko je ku gatuki wanje sinumva ko ico kintu coba gifise amavuta n'indirimbo dufate nk'ubu ndadaraje umubiri barampaye amahera ngiye muri studio kuri coding sinumva ko amajwi neza yosohoka neza wo tumubikorera umuntu atakiguze birinze gusabwa ngo uvike ko ari yaho urutwe amahera yo gukora ivyo bintu hako bimukorera ari hazo kuguha amafaranga uzo gukora ubikore kubira iki none wumva utabutaye akaranga kawe rika ntaga ikintu How can you say? Reka tuarenge turi imbere ku ndirimbo yawe nshasha ufise muri za zindi zibiri agakorasi konyene ndirimbo yanje nshasha imaze imisi 6 igiye kwa nshasha ya twanayipininze bayirabe hano hasi kuri fresh niyo comment ya mbere itangura yasezeraniye ana kwizomo ikibondo imukiza gatwengo kapenina rema mutima wanje kuko dufise mana rema mutima wanje oya ntiwihebe n'Imana ikora bigakoreka n'Imana ivuga ntigeshane n'Imana ikora bigakoreka ni yawe ni yawe ni yawe bisigura yawe umva ni Imana ikora bigakoreka ivuga ntigijane ni Imana yawe ni Imana yiwanje narinzi ngo ni yawe rimwe mu mazina Imana yitwa ni yawe uvuga yawe mu kirundi ni Imana yawe ni Imana yanje nta mpamvu yo gutererana kandi ari Imana yawe ufatiye ku byo uririmba ukaraba n'umuziki wa gospel aho ugeze nabo urimwo mu gihugu cy'u Burundi wewe nyene iyo wiyegizamini ubona ufise amahirwe angana gute kuzohava utobora ugashika kuri utobora namaze gutobora mesha tobowa tayari ntabwo natoboye nikiyumvira kuva mu irahaja muri studio umunsi nyene naraye ntoboye kubira arabikotse biragunda none ndindiriye gutobora ukundi kumeze gute kandi ubutumwa bwanje buciye mu ndirimbo hari abantu buriko burafasha kandi bariko barakumva narishaza kuvuga nkuko urabona haro nk'aba legend twubaha nk'abantu rika ba Apollinaire ba Dudu ba David ba Fortran n'abandi naye nshaka nko kuvuga ati ubona uriya murongo uzohavugera ko vyoroshe ariya kidacari gihe cabo natwe tuzoshika gihe ciwacu no kuvuga ati nk'ubu nimba ndiko ndiruka canke mpiganwa bibaye ngombwa ko mpiganwa no higanwa na Ruvera n'abandi bavuga ati teba mwihamagagwa ryawe ntugendere ku muvuduko w'abandi Matayo kangahe kubera ko teba mwihamagagwa kubera ko uwo muvuduko bajya bari imbere bariko cyambere ntimwavukira cya kabiri ntimumva muri famille cya kabiri naho ntimunasa ntimungana kandi ntuzi ubujya akoresha uko bumeze kugira ngo ushobore kugenda ku uwo muvuduko wigenda ku muvuduko w'iwawe mu Burundi ukunda wehe muririmbyi mu Burundi byo kuburinda mukunda Ruvera atabujyaja ndamukunda na Sandi kombe kumusubiramo nyene na Sandi nkamukunda na Daniela Kozi abo baririmbyi ndabakunda kubera kuvuze abantu bisa nuko muri lebo imwe oya turi muri lebo imwe ngo nta kantu ka fanatisme cyangwa kuvuga ati nyabona mabu jasubira yurihe n'indi korabo nje mu Rwanda kujya mu no gutamuvuze Jenese nika ko bari Sandi oya je nta lebo ndimo cyane cyambere ndakihakanye nta lebo ndimo ajya RS Let the Star Shine nta yirimo nyene babaye bumfashe ijya video barafashije kandi ndabashimira cyane ariko nta lebo ndimo
ni nk'ikihe kintu ukundira Alvera gituma umufata nk'umuntu nk'umuntu urabira ko mu kuririmba? Okay, icyambere Alvera ikintu ndamukundira aririmba neza, indirimbo ziwe message zidushikira neza, ziratugwa neza. Icya kabiri akunda kugira nyene ubujete nyene nkunda. Azifata mu neza. Kuva urakunda noze ya mode de vie uburyo abayeho, uburyo agira utuntu neke. N'umuroro modo wawe. So tuvuge kino kintu ku mpande zibiri. Ku ruhande rwo kuririmba, ibintu uririmba bihuriye hehe n'ubuzima ubamwo? Ibintu ndirimba n'ubuzima mbamwe. Cyukuri ndabiririmba ngerageje kuraba ubuzima mbambaye. Kuko nk'indirimbo hari indirimbo yitwa Rema. Nayo natanguriye akurikiye amatsiko. Indirimbo yitwa Rema niyo kuremesha imitima yacu, imitima y'abantu benshi. Ushobora kuba uri mu buzima butandukanye, ushobora kuba wihebuye. Ariko usizemo aho karirimbo kitwa Rema ushobora kumva ko karakuremesha. Nayikompoje nari ndwaye ico gihe. Nyene ndagwara ndamera nabi. Canangura kumva menga nihebuye. Ariko umwanya mutonya canangura kwiremesha. Nga guca nkombotse ndirimbo rero yitwa Rema. Filme nazo ukora, mbo tureke izo ukora. Filme wakoze ntayihuriye n'ubuzima bwawe wabayemo? Filme nakoze oya ntayihuriye n'ubuzima bwanje. Okay. Imbere yuko duca tunagusezera of course tukaguherekeza, ndashaka kubanza uciye imbere gatoya kuri Rema n'ubundi ku gakarasi, kuko mbashaka abantu bumve yuko taratwazanye ariyo nimba ikwiye amanota nyene bayiyahe canke nimba kwiye support bamusupporting adashoboye naho batubwira ati gatobore gashire mu kabati uwo muntu nta kigenda twe niko tumeze. Ibyo yagusezeranije izobishitsa, somwana w'umuntu yanambangwa beshe, isezeranye irashitsa uwerendiri cawe gihe. Ni mudahemuka ni data wa twese we humura, nizogutererana ninya n'imbabazi ninya n'urukundo n'umugira neza, ntawayize amaramara yama hafi y'abana bayo. Yavuze ko nitudodora tuzugururirwa, nidusaba tuzohabwa. Niko yabivuze, niko yabivuze. Ntucike intege nshuti Rema, nshuti Rema, mama nshuti Rema. Ntucike intege nshuti Rema, nshuti Rema, mama nshuti Rema. Keve weme? Keve ngo amanota yatanze Davi wewe sinzi ivyiwe. So mutuntu n'utundi haramusageze yuko wubaka, imbere yawe hakaba hari abasore babiri. Umwe aragukunda cyane gose bimwe biboneka, ariko wowe umukunda bibayabaye. Ubundi nawe uramukunda gose birenze, nawe agukunda bibayabaye. Uhitamwo kubakana nande muri abo babiri? Subirira. Imbere yawe hari abasore babiri, harageze yuko wubaka kandi Imana yakubwiye ngo utegereza guhitamwo umwe, cunda muguha uwo nyene. Umwe aragukunda cyane gose, ariko wowe umukunda bibayabaye. Ubundi uramukunda gose, pare konte nawe agukunda bibayabaye. Wo kubakana nande muri abo babiri? Icyambere kubera ko noba nzi ko uwo muntu ankunda. Amugabo urumva yuba nkunda mugabi bayabaye. Nanje nkaba ndamukunda cyane. Naja kuba nkunda bukebuke kubera je mbafise urukundo rwinshi. Tuzaheza dukoresha urwo rukundo rw'iwanje nzabafise. Sandra ndagushimira cyane, nkwifurize n'iterambere, ubandanye ushininga, ugere kure cyane, wubaka umunara isi ikwibonemwo, benshi banakwigire ko abandi babahoke biciye muri wewe. Amen. Akaze cyane kuza. Burakaze. Sinzi nimba hari akajambo kamwe canke tubiri umufise ku mutima wobwira abafana nyuma duce tuguseza. Okay, ico nobwira abakunzi banje, abafana banje, cyambere nukubashimira cyane
kungene bavyitwaramwo mu kunkurikirana bakansengera amasengesho yabo anshitsa kure by'ukuri ndabashimiye cyane babandanye babikora muri rwa rukundo nyene ndabakunda cyane kandi barahezagiwe kandi namwe ndabashimiye vraiment kungene mwamaye umwanya twishimire natwe ya man shalom shalom tubashimire namwe bakunzi ba Fresh TV 257 aho muri hose twizere yuko mwahezagiwe mwakunze ingabire nkizi turabakunda cyane naho butaha ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.